Mwaramutse camiro bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu munsi tugiye kubabwira uko umuperezida yivye ikaramu. Ntibigutangaze umuperezida yivye ikaramu nyene. Ushobora gutangara uvyumvise ariko ndagusaba wumvirize ikiganiro neza uze kumviriza mbega ivyo tuvuga ni biki vyagenze gute. Ariko nashaka ndagusaba utarakora subscribe canke s'abone uyikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi. Nimba ariko nawishiyeko j'aime partage na commentaire. Kandi uzohumvi ukurikirana ibiganiro vyinshi iminsi yose. Kuba umukuru w'igihugu ni ikintu gikomeye kandi utegerezwa kurabwa n'abantu benshi. Kandi buri kantu ukoze abantu bakavuga ko ibitandukanye kaba keza canke kabi. Umunsi tugiye kubabwira umuperezida inkuru yiwe yamamaye cane kw'isi ko yivye ikaramu. Muti vyagenze gute? Hari mwaka wa 2019 mu kwezi kwa 11 Prezida wa Republike Czech. Republike Czech ni igihugu kiri i Buraya, majaruguru y'Iburaya, yo ku mugabane wa Buraya, uwo muperezida yitwa Václav Klaus yari yagiye mu gihugu ca Chili. Chili ni igihugu giherereye muri Amerika y'Amajepfo. Uwo munsi Prezida Václav Klaus yategerezwa kuja gutanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru nk'uko bisanzwe kandi nk'uko bimenyerewe. Ikiganiro cyaratanguye neza ariko abari bagize decor canke bari bashagije ingoro y'umukuru w'igihugu baca bashira agakaramu imbere yiwe. Bobo ntibari bazi yuko hava agakunda, umutima wiwe n'ijisho vyaguma kuri iryo karamu. Ico gihe umuravye abona ari umuntu agumana akamwemwe agerageza kuza aratwenga. Uwo muperezida nuwari kw'iyi foto, ikaramu naryo niriri impande yiwe. Iyo karamu ivuga ko yivye yatwaye. Mu gihe perezida wa Chili yitwa Sebastián Piñera yaratanguye kuvuga ijambo, Perezida wa Republike Czech yaciye afata akabuwate karimo ya karamu, ariravye asanga ni ryiza cane, aca azunguza umutwe amera nk'umuntu yihaye amahoro. Mu yandi majambo yisamaza, aca arishira munsi y'imeza birangira yishize mu mufuko. Ariko ico yibagiye cane nuko yibagiye ko hariho amakamera menshi aguma amuraba. Kuva umwanya video zaciye zitangwa guhanahanwa, bamwe bazirungikiranira bashira ku dufresh nkuko mukunze kubibona kuri WhatsApp, aho berekana aho ikaramu ryavuye kuva rikiri mu kabuwate kugeza perezida yisize mu mufuko. Perezida Václav Klaus we yaciye yifata nkuko atacabaye, arisamaza arafunga ikoti amera nk'umuntu ariko yumviriza ijambo rya mugenzi we. Kumbe ama video yaza yerekanye ukuntu iyo isene yuko twagiye karamu ukuntu yagenze. Ico gihe vyavuze ko vyinshi cane, vyandiko menshi amakuru bitandukanye ndetse menshi amakuru binakomeye, aho nka benshi mu bakoresha Facebook canke n'izindi mbuga baciye bagira campagne canke isekeza ryo kwegeranya amakaramu ngo bahe Presidence ya Republike Czech. Kubwabo ngo yabonera ko ata kintu bari bafise cyo kwandikisha, ata makaramu bari bafise, niko vyaciye bivugwa ico gihe. Ariko mu nyuma Perezida wa Czech ariwe Václav Klaus yarisiguye ko ikaramu itarya agaciro cane kandi ko ivyo gutora ikaramu ari bisanzwe mu manama asanzwe azwi nkayo, mu manama akomeye nkayo. Ariko iyo nkuru yuko yatwaye ikaramu yazamamaye kw'isi yose, benshi barayimenya. Nimenyesha makuru vyinshi vyayanditse, yamenyekanye ahantu henshi cane. Iyi nkuru wayibwumve ko ari perezida yigeze kwagizwa ko yivye ikaramu. Bimenye vyarabaye ushaka kubihinyuza bashobora kugenda ku mbuga zitandukanye ndetse no kuri Google kwandika izina ryiwe rya Václav Klaus waza gutahura iyi nkuru. Mwakoze mwe mwayumvirije, ja muri commentaire tubwire iyi nkuru ico bivuzeko. Nimba bamaze kuyumva uyitubwire, nimba ari rya mbere yumvise naho navyine vyose bitubwire. Ico ndagusaba rero no gukora subscribe canke s'abone kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne iminsi yose, ndetse ugire j'aime, partage ndetse na commentaire. Nimba warayikoze nawe ushireko j'aime, commentaire hanyuma unabisangize n'abandi benshi bakeneye kumenya udukuru
Iyi sheni iriko inkuru nyinshi, ushobora kumenya inkuru nyinshi zitandukanye, bashobora gukora amavideo yarenganye, ariko inkuru nyinshi zikomeye kandi zigisha, kumbure ushobora kuba utari uzi, zishobora kungura ubwenge muri ibi canke biriya. Bye bye murakoze.